uvuze ibintu vy'iyarara ca numva ko ari jewe ariko ntondabazi vrema. No birashoboka. Je ndakunze kukubona nyene iyo ibintu vy'imicafu vy'amayarara. Yego. Usanga utari bwambona ariko birashoboka. Reka ukazije niko nkora. Ngira ni wewe. Narakuyuhweje ndavuga ati none uyu musore ko mbona ari umusore afite inguvu ashobora kugira ico akoze. Je numva umenga no kuganiriza ndakubaza ubuzima ubayemwo. None kaya niko kazi nyene usanzwe ukora ka misi yose nta kindi kintu ufise ukora. En fait mu bisanzwe twebwe twavuye ruguru na grand frère tuje kondera akazi Bujumbura. Ariko twasanze Bujumbura ubuzi bwaho bugoye cyane, bugoye kubona kandi bugoye no gukora. Kwacu dufata umwanzo wo gukora akazi ho gukura amayara mu mpangu. Ubwo twabonye bwo buzi buhari kandi bworoshe no kuronka. Ubu tubaye uko nyene ariko grand frère yarancitse sigaye je nyene. Njisigaye ndondera je nyene. Birababaje. None yo baragiye he? Aho numenya. Rero kubisanzwe je nari mfise ahantu barondera abakozi bashika nka 2 canke 3 ahantu batanga akazi. Sinzi ko rero byokunda ko twovugana hamwe ukazitegura ukazogenda ugakora interview ukaraba ko ushobora kuronka akazi nawe mu bandi ugakora akazi kameze neza ashobora no kuguhemba amahera menshi kugira nawe reko ukwiteza imbere. Interview? Ego, nikibazo umuntu akora ushobora kumuha uburenganzira bwo gukora ako kazi. Ukantubwire ko nabanje anje gukora mu biro ntuzi. Birashoboka rero ubuzima burahinduka mu kanya gato. Mu biro? Ni mu biro. Imana ntashidakora byose birashoboka. Oya musanzwe inzira z'amazi n'igihumbi. Thank you. Reka ndashimira akanya n'isa kuko nibisenze ko nza kuvyumviriza. Burya nagiye nciyo hepfo ku ikaburimbi sinzi Imana yambye ati ca mwisite. Bana ko she duhura na wewe. Benda gushimira Imana iguhezagira. Ego ni kuri. Gusa. Niyo misi sinzi umuntu amwe duhora dukenda kwa telefone gato kakayitere. Sinzi ko kwa nimero kwanje kugira ngo uzumbarire uwo munsi. Ego nibyo nagomba ndakubwire ko mutwara nimero zawe. Ego. Kugira ngo ndoce ndakuvugisha ndakubwira umunsi wo kugenda gukora ico kibazo. Mumbwira nimero zanyu. Ni 60. 706. Okay. Amajana 70. Murakoze. Namwe cyane. Nimero yanyu nayitoye nzobavugisha ndabwira uko bimeze mugende muvyitegurire. Mujane n'Imana kabisa. Ego namwe. Ahubwo ndosubira gutumwanya muremure mu yarara kuko urumva ko ikibazo cava kinanira kubera yarara none nahize mu mutwe cyane. Oya usangiye guhindurirwa ubuzima. Ego. Imana no kuri ntakidakora. Haleluya. Nihiga yejo mbe nta n'imisi myinshi sigaye ndoce ndakubwira. Murakoze cyane. Ego namwe murakoze. Mugira umugisha. Sawa sawa.
Oh. Ya regaye bo. Wewe kanda nakwegera mbe. Ubusingutinya kumukwagera. Nishimye umutima wanje numva umunezero cyane kandi kumwe nawe kandi nawe wishimye utakiminya ni kuvuga ndakubwira ikintu bire nasanze utandukanye n'abandi bantu gute mu bantu bose nagiye mbona cyangwa twaba twarabanye cyane no bana nabonye ufise umutima mwiza pe nabonye nyene ntoza ntinya kwegera ubu nyene ndumva nirekura nokuri nari ndagushimira se nyene ndagushimira cyane waranyambise neza ndasa neza nanje ibyo ntibisanzwe Eric numva nishimye cyane gose kubona umunsi ndi kumwe nawe wambaye neza urabizi ibihe twagiye turacamo wagiye urahura n'ibibazo byinshi ariko umutima wanje uko nasinzira ko bwaca ishusho yawe ntigeze iva mu bitekerezo byanjye nicyo gituma nyine nakomeje kwiyumvira no kuronka gute no kubwira gute kiri ku mutima ndategura urya munsi duhura hariya nkaguha amafaranga nkagusaba ko twahurira ngaha kugira ngo ndakubwire ikiri ku mutima nahuye n'ibibazo byinshi mu rukundo ariko umutima wanje wakomeje usunikira kubikunda nubwo bigoye umukobwa kubwira umuhungu ko amukunda umuhundira uno munsi ndakubwira Eric ndakunda cyane urama nukuri ndagushimira cyane kuba wiyumviriye ukambwira ko unkunda ndabikunze kuko nanjye ndagukunda antuka gusa kuko ubwa mbere narabona ko ntakwiriye kwegera wewe nabona ko ntakwiriye kuba huri ko narabona kumenga ndateye isoni ariko nanje uyu munsi sa n'umuntu nukuri ndagushimira cyane hari byinshi wankoreye waranzamuriye ubuzima nta mpamvu nimwe yatuma nanje ntagukunda bifuza bikwiye ku mutima cyane rwose je ndagukunda kuva imyaka ko nakubona mu mutima mwiza gusa nkavuga ati mu mawuja nkuriya buriya wagoye abamawuja mwamutinyitse nishimye umutima wanje uraruhutse gusa Eric shaka gusaba ikintu kimwe nahemukiwe n'abahungu benshi nicyo cyatumye nifuza kurondera umusore ameze nkawe shaka gusaba ntuzokwigera umemukira ube insezerano yo kutazamemukira kuko ndumva neza kuri isezerano ryanjye bo mu buzima nabonye atabuhemu bwawe nta kibi nakubonye ko nanjye sinifuza ko nagukorera ikibi kuko nawe ntabwo uri umunyakibi nawe baya namba uri umuntu mwiza cyane none ndifuza ko nakubera umuntu mwiza urakoze ndagushimira ya gusa ndagerewe cyane nanjye warameze mu bandi nanjye batamushimira gusa mu gihe kimwe shaka izoho izo hano baribwa abantu bawe kunze barakaze ndaguhoye yikanye Allô? Oui, Uri Shadrack? ni jewe. Ni sawa? Amahoro. Mumeze neza. Ndashima Imana. Okay, nashaka ndakubwire yuko ryasango ryageze ryo kuja gukora ya interview.
tuzohurire muri ville ejo saa 2 muri ville hajya imbere ya limitere uzonsanga ariho mpagaze kugira ngo duce tugenda. Ego sawa ntuzocererwe uzovyitwararika. Twarika ku mwanya nzoshikira ku mwanya. Okay murakoze mugira ibihe byiza. Ego murakoze. Sawa. Josha Drake Jones abantu benshi bahora bagaya ko ndabizi ko bikose Imana izompa nzogitora izompa nzogitora ndabizi yaramaze kubitunganya neza ubu ndi kwisezerana ndabizi ego yewe mukarujanga jewe ndagukunda filime za kera nkese baby be a superman baby be a superboy ni muza niko tayari pambana baby be a superboy baby be a superman yewe ni puta bakanzoba mara Superman hewe kuma ni mwiza yo ngende ku bwanwa bwa meza yo asna mavuta ibirori zetoro ndibogare ngese baby be a superman oyo nituza kutayari pambana isitaki tatizo la mapenzi hivi nipo bize na kazi zangu kama kupenda najipenda mwenyewe yewe mzelu ngana mwiza Tedo nahinduwe nabisi Tedo wikakarine Nyumva Nyumva uri kwa reka niko bize na kazi zangu none ofisi shani byawe ingonyene akari urumodoka sinijya ndarutwara magarira ndiko satwe bicari ko maragwije nazegera nta n'umusumi ndarujamo uri we ebi nyene biranyiganyega nyene bukebuke wapigutse nishe ikibazo gihari je betede ndiko nditegereza ibintu byo maruno sibyancanze cyangwa inyuma ya kiriya gihe barahuriye ahantu narenza paratubendere tunashoboka bikanashika kuko ni hataje hanarengeye ubwanwa bwafutse umunwa ubona uko uzona bumera cyangwa bwafutse umunwa ntazonamera ubwanwa sani hatari ko ivyo ndatumubikwandagira iki aho gufata agasukuma imitayi we muva mu ndimwe cyangwa akayisuka muri jewe ndamukorera neza oya yaramfashije yaranyigishije ariko hari abandi bantu yofasha tereriya nzererezi yo ku muhanda itori yarara yinjira mu buzima bwacu etagere n'umujye mu espo akudashira kandi ntubona baca umugani ngo mu kirundi uranze reka ndambe mbone reka turambe tubone siye kwira je ndiko ndabira bijya mu bintu cyose ndashima nasize kwisi kwenzobona byinshi n'urupanga azobutwara bijya mu bintu je mbona rumeze sana musuma irakoresha imiti uje yaho ese ni kwifaranga ujya ningumye mubi ngabujya Jesi kasi ndabizi kwene Jesi atari kwene none wagameranye niga naramemba dukore gute ikintu twokora uravyumva iyo uri mabo je vuga ico twokora yumvire neza jendi je ndagitowe numva none yaramfashije mugabo ntiyankuye mu ibarabara je yego tuva mu ndimwe twose iberere imwe yego je ngira sure muhira kwa mama wawe nkora mu ntoki bazobumwe yakarabira kwa gacese basi
naje ngiye kusigara umusare Jesigaye nkaze. urakaze kwe yashobora zontwika nk'isi Jewe. Nzogenda muhira. Gusa sinzavugana kimwe. yego Jewe no banteranije je ndi umwana mwiza kandi mukanje ndamukunda. Ariko ibintu vyagira bisanzaza. Je nzogenda muhira we nawe. umvire nishangira mvuge mviriza rero reka nzokwizana naho kwa mu wawe ntagaze uhandagira None wewe umunyuma ko bwira. Tena wewe ni sumako kucuma soba Umanyanga Nenda kushigikira ega wewe Bazobumwe Mbarero. Vrema no kuki nkiro dish Bana muyaga. Tenzozi wanyu makazi gato kose nzi ko je tumukoze uraneza Aragira ko ndaka umugabo ndamuha kazima. Yero agiye ko mawe imitoza kusabira Yana abana bari nje wanyu. Ndumva kwako kuragira. Sindu mwana wanyu mamubira nakazi. Niyo mpamvu nyene wibebesha nyene ukaba ka baby Uyarenze mami simenyera ndi. Yes no friend so bageze turi bamwe Oyagusajika nakubwiye. Yari ibintu byinshi byo gukora. Nzogerageza. Twaye Dupanye kwigira. yego Je mama nzogusabira akazi. Mugabo uzanzira abana wifenda. Nzondondera kuri telefone. ntabwo nzosigira inimero yawe nubwo ata telefone ndaronka nzotira nyene nabyo Janzo uzocurondera kuri telefone tugwakazi muhira. aho ni nziza kwe naje kari bandarenza akazi cyo waje aho yoseruka Janzo igiye kuba ndamenye umushatsi no yaribwa umunebwe ibyo bakiri bato. cyane cyane bwahanze ko nakuze nyaneza naho wari waje
nziza ngaho baragutelefone bagahenda n'ibyawe she hama reka nze kuraba telefone uraguma waberewe buri mwanya ndagukunda. Bekari, kama winjira amasakoshi ugiye? Urashaka kumenya iyo ngiye? Ndashaka kumenya iyo ugiye kuko ntiwigenga. Ugiye he? Bayijya mutora yarara wawe nuko umenya iyo ngiye. Bekari ni wende wari ufise kera yagiye he? Ndibaza ko ataburenganzira bwifise. Uyu munsi nino saha urabonye yuko nta burenganzira ufise ko? Sawa. Jedo Bimabuja. Ncakumbarira. Nibiki ndiko ndabona uno munsi? Jeje ko yarumvitiro ko. Kweli mushaka kunzungurutsa ndashika umutwe kugira ngo ndaho kuntu mubaho ndashika mu rugo namwe mukanzungurutsa umutwe gusumba iyo mbaniriwe. Jori yanyishe. Wagwaye? Arumvitiro ryinshi kwera. Waradasinziriye? Warayehe? Nari muri match nyene naraje. Yati naraye muri match. Ukuba ukanyero kambira match ne yagukuye ruguru. Muri match nendera match nyene. Uwavuye ruguru rero waje wanje nguzurarara kuraba imipira yo hanze hama ugera amasaha yo gukora akazi wisinzirirako. Gamabuja ni hataye. Gagenda umufana. Icyakuzanye kwiza. Ati ndumufana. Ndabona neza icyakuzanye ntacuzi akazi kakunaniye. Nasinananiwe n'akazi ke. Burya abantu bubu namwe muratwenza. Uri umufana w'ikiga. Haguruka ndakwereka. Uri umufana w'iki? Umupira. Wowe icyakuzanye urakizi? Waje gukora akazi. Ibyo ni ikiro cyane n'ubujuru. Waje gukora akazi? Ibi ni biki? Ibi ni biki? Mabuja nayi nende nduhuki. Ibi ni biki? Urazi ko nina mpuza arije nayo kuguriye? Urabizi? Ingo tugende. Urabahaza. Abana barananiye. Uyu mukozi na Karibu. Biriko biraba ntabyo ngo. Ngiye mu bikoni sanga ujya mukozi yishinzire ku ntebe nta n'ikintu na kimwe yakoze ngo araye mu mipira. Karine nawe ngo yateke amasakoshi mama ngo aragiye urugo kwa mama. Ndagusabye uze tuvugane nawe. Sivyo? Urabona? Iryo ni iterabwoba. Abashaka kubwira ngo ndagiye. Umviza ndakubwira. Pimugira akantu kamwe. Uri karakubwira ngo ndagiye. Umubwire utugende. Nimba ari bose ubareke bagenda urabe ko hari n'umwe ava. Bashatse kugenda naho bagende. Kandi nibyo nta mwanya wo kuguma bantesha umutwe ndabatunze ndaruka. Uko bwabo ba.
Jenny zokunda erega mwasaze nagiye nina ngo mwagize ngo mugire bimwe aho kugira ngo yazenga mu ntunzi imwe mudacyona jamwe zimeze gamura gaharwa abishashe nera narisha ko shidakura umviriza inzira yakuze yurayizi nawe kari imiryango iruguruye sindamo turavukana buri mutoya wanjye ubonye ko nakugejeje wakuze wibonye sigoshaka ngire ku mategeko y'iwawe warakoze ukagira ndagaye ibyo wakoze nk'umvuka ariko nshatse kugira ndaguha umwanya wo kugeza aho wangejeje iri bandi ryawe ry'iritora yarari ariko Esther uzicuza uyu muhungu ntibaze ngo aragukunda umuhungu we wakuye ruguru twari tubanye neza gukorera akazi kawe umwirukanye nk'imbwa udukoze ibintu bituma twese buri umwe yumva wahaye umwanya umuhungu nyamara umusheri wawe mbeho kuva ryari umugore arongora wowe waramurongoye birakuraba ariko umenye ko uzokwicuza ntibaze ngo aragukunda waramukuye mwirara mugari ryara nta n'umusi umuzigera agiye umusaza wo guhinduka kereka ningire ndacari ku ijambo mama hera ngende muhira gusa sinzovuga n'ivyabereye ngaha jensi ariko nzicuza nawe ntukanura amaso nk'injangwe haha jewe anyirukanye tuvuka wowe uri iki kuri uri iki wowe utaraza wari tubanye wowe watubera shetani Karine waje kuvuga umva ibyo wari ufise ku mutima washaka gushikiriza waje kubishikiriza nacagaguye okay chef mumerite kumujikana mviriza we gahungu ngwa mpemba merapiye wowe nta n'amajambo ufite yo kuvuga sibyo nawe naguhereza impembo nayo politiki ntabwo ushaka kugira nimudashaka kugira ijye ugende nawe tora cyo kubunda ushaka ayi impembo tora amahera ugende tora amahera ugende iyo waba ushaka amahera wari gukora ibyakuze mwarampe iyo waba ushaka amahera wari gukora ibyakuze oya reka shire mahera ndakwereka ati ko kudahanuka bigwita imisega basi yawe Karine bishaga ntabwo ushaka bose hanze tora Karine yambeje gaze yasase hanze wowe ukometse ubumba wowe n'imihigo hanze ukometse wowe mubere n'umuyaya babuji ngana igeze imena sema kucho wawe bose yandimire basi nisubiye nakubwiye sivyo nemutse mubiri umviriza hariho agasuzuguro usuzuguro nisubiye sivyo mwese uko mwashatse kugenda mwese mugenda basi ntabwo tena basi nakubwiye bazi gutunga abantu bavura umuntu mwinosi umuntu uramufasha ukamugirira neza ariko byose akabigwiza gusa kuva ndakubwira sivyo wari nk'umusaraba twikoreye kuko ndavye ingene bwatuvuruga buturunguruka buduca hejuru butugiye kwidegenza ya
Ibi ni ibiki koko? N'ubu ndarushe namesuye ivyombo ni vyinshi. Ubundi nawe ariyicariye mu ntebe. Oya, ibi bizi. Ndabona ntazobishobora. Shusho. Kumenga washafuye none nibiki? Ubu rero uraje? Yeah. Ndaje shu. Niko kubona wicara muri saro umwanya ungana uku. Ndi ngaha nkakora ibintu nkozi ivyombo bingana uku nkamesura. Buryo uribuka neza ko ubuzima nabwinjiyemo kubera wewe. Shefe ariko. Bo ibi kubibamwo bigasheri. Reka nuri kurabigena ntuze nundi mukozi. Za nundi mukozi zarabikora we ntavishoboye. Nza nundi mukozi. Yeah. Za nundi mukozi twese. Nza nundi mukozi. Wafite amahera yo kumuhemba. No. Nurujye nuwari umuhemba. Ujya nije nawe ndamuhemba none. Nza nundi mukozi uricaye ngaha nta kazi ufise. Nzinduka ngenda ku kazi nkataha ijoro nkasanga ivyombo birandindiriye. Ntushobora no kwiyumvira ati madame yage ku kazi reka ndamufashe. Ntegura ibyo ahita irafungura. Ni kwiyicarira gusama ngo nawe nza nundi mukozi. Hakenewe umukozi ngaha. Hakenewe nundi mukozi? Yeah. Uzomuhemba? Yeah. None gute ushobora kuvuga ngo hakenewe nundi mukozi nawe udashobora no kumuhemba? Gaho muzana ukamuhemba none. Umviriza. Nuwaba ushaka amahoro dufashanye ibyo mu rugo. None ushaka habi. None ushaka habi nje muri bikorwa byo mu nzu kwe. Zana umukozi ndiko ndabikubwira zana umukozi. Mugabo. Ahantu nubwo ndiko ndihagararako. Je ndumva bitoroshe. Bugira urugamba rurahindukiye. None ngo uzomuhemba. None namuzana uzomuhemba. Aha hantu hari akantu. None ubu rero birahindutse ngomba mu mukozi wo mu nzu. Ibi bintu. Aya, ndabona bihindutse. Atuguru none ni. Shefe.